iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. N'amakuru tubazaniye cyane cyane aza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane, mbere no ku mugabo umwe yabaye intwari mu butungane bw'u Burundi. Kuri ubu akaba aba mu buhungiro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu ntwaro zitandukanye ubutungane bw'u Burundi bwamye bwiganzwe na baniryo baca urubanza baravye ivyo abakuru bashaka. Mu mateka y'u Burundi rero uyu niwe mucamanza umwe rudende yubahutse kurengera iterabwoba yakorewe n'amahera yemerewe maze aremanga ko ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu cari gitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyo mucamanza ni Siliveri Nimpagaritse, yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Benshi kuba tamuzi turaza kumugarukako, ndetse kandi turaza no kubabwira ingene hapanzwe operasiyo nyinshi zo kumwica, gusa ararusimba ndetse ahunga n'igihugu. Uyu Siliveri Nimpagaritse akaba avuka muri komine Mugamba wo mu ntara ya Bururi. Yize igisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi akirangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Aho aviriye mu mashure rero Siliveri Nimpagaritse yarakoze muri sentare y'intango ya Musaga. Yarabaye umucamanza muri sentare nkuru ya Bujumbura Meiri, aba icegera c'umushikiriza manza wa Republika mu Cibitoke, ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2008 Siliveri Nimpagaritse yagenywe kuba umucamanza wa sentare Nahinyuzwa. Aho mu mwaka w'ibihumbi 2014 Perezida Nkurunziza yamugenye kuba icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Igenwa ryiwe umwaka umwe gusa imbere y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2018 murantunge w'ibihumbi 2015 ryakiriwe nabi n'abaharanira agateka ka muntu be n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bose akaba bamubonamwo umucamanza atigenga agiye gufasha Nkurunziza kuronka ikiringo ca gatatu cari giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Aho niho rero yatangarije bose abashigikiye ikiringo ca gatatu n'abakigwanya. Niwe umucamanza wenyene yahavuye yemanga ko ico kiringo gihonyora ibwirizwa shingiro, mu gihe abandi batatu babibona nkawe batewe ubwoba bagahindura aho bahagaze. Uko niko Siliveri Nimpagaritse yanditse amateka mu butungane bw'u Burundi. Mu gihe sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro n'amategeko y'uwo muryango, izina rya Siliveri Nimpagaritse ikaba ngo riri mu mazina zo kwama yibukwa nk'iry'umugabo yahagarariye ukuri mu gihe kitoroshe. Iyo sentare yari igizwe n'abacamanza indwi. Aba bose bakaba bari baragenywe na Perezida Nkurunziza. Dukunze kuvuga ubwoko bw'abantu ariko twihweje ingene ibijanye n'ikiringo ca gatatu bikunze kwambikwa amoko, dushimye gushira ko ubwoko bw'abacamanza. Hari benshi baza gutangara babonye ivyo bigishwa ari ikinyoma, kuko muri iyo sentare abahutu 3 kuri 4 ntibari bashigikiye ukwitoza kwa Nkurunziza, mu gihe abatutsi 2 kuri 3 bo bari bashigikiye ko Nkurunziza yitoza ubwa gatatu. Abari bagize iyo sentare akaba yari Sherere Ndagijimana yaturuka mu bwoko bw'abahutu, akaba umukuru wa sentare. Hakazamwo Siliveri Nimpagaritse yava mu bwoko bw'abatutsi akabicegera c'umukuru wa sentare. Hakazamwo Salvatore Ntibazonkiza aturuka mu bwoko bw'abahutu, Benoit Simbananiye umututsi, Pascal Niyongabo umuhutu, Aimé Laurentine Kanyana umututsi, ndetse na Claudine Karenzo akaba umuhutu. Umucamanza Siliveri Nimpagaritse amaze guhunga rero igihugu yaratanze intahe ku kungene urubanza rwo kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza rwagenze. Intahe yayitanze mu Gifaransa mu kinyamakuru Iwacu, ariko hano tubaho duce tw'ivyo yavuze. Intahe yiwe ikaba ikoze mu matariki y'ingeri ibintu vyakurikiranye. Mu mwanya wa mbere Siliveri Nimpagaritse yibutsa ingene muri sentare abacamanza bari bipfuza ko batokwigira babazwa ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Muri bo nta numwe yigera yerekana aho ahagaze kuri ico kibazo. Kw'igenekerezo ya 25 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 umugambwe CNDD-FDD wemeje ko Petero Nkurunziza ari we azowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu.
Aha abacamanza bariruhukije kuko bibaza ko ikibazo giheze batakibajijwe. Bukeye igenekerezo ya 26 Ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2015 hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu biyemiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu butegetsi bo batangura kwibaza ingene ico kibazo bazogisohokamwo. Twumve ko Silver Ntemagaritse avuga ivyakurikiye mu ntaye yiwe. Aha hari ku igenekerezo ya 28 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Uti mu gatondo niho hazi ikete ry'abakenguza amateka 14 bose bo muri CNDD FDD basaba senere gutomora ico ingingo za 96 ndetse n'ingingo y'amajana 32 zibwirizwa shingiro zisigura. Izo ngingo zose zari zijanye n'ikibazo cyo kwitoza ko mukuru w'igihugu. Ingingo ya 96 yagira iti: umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bose, atorerwa ikiringo c'imyaka 5, ashobora gusubira kwitoza irindi rimwe. Ni mu ngingo y'amajana 32 yari mu gice kijanye n'ikiringo ca mbere c'inyuma y'intwaro mfata kibanza, agace ka mbere kayo kagira kati: mu buryo budasanzwe umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'intwaro mfata kibanza atorwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ziri kumwe ku rugero rwa kabiri rwa 2 vya 3 vy'abagize izo nzego. Twese twari tuzi ko iyo ngingo yerekeye Petero Nkurunziza wenyene, ni ukuvuga ko bakenguza amateka 14 bari batoje nimba Perezida Nkurunziza ari kureho kwitoza ubwa gatatu, nk'uko intahe yiwe ibandaniza ku vyakurikiye ku munsi ukurikira n'ubundi. Kwigenekerezo ya 29 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 Silver uti: twumvikanye ko tuzoja mu mwiherero wo kwiga ico kibazo. Bukeye uwo munsi twawumaze dusoma ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ariyo ibwirizwa shingiro ryakomokako. Kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 rero umunsi warugeze. Isaha 2 agira ati: isaha 2 z'igitondo twahuriye ku ngoro iri kwibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Inama twayikoreye mu biro vy'umukuru wa Sentare Charles Ndagijimana ko twese twarindwi. Wenyene ubwiwe niwe yandika ibiyavugirwa vyose. Tugitangura tubwiye ko twokora tunyerutsa kugira twirinda abo hava barondera kwivanga mu ngingo yacu. Aho niho twibaza ko avuga ukuri. Umukuru wa Sentare yategerezwa kubaza umwe wese muri twebwe aho ahagaze kuri ico kibazo. Niko guhera kuri Salvatore yari nararibonye muri twese, nawe asaba ko bikorwa ko bisanzwe bigenda, tugahera nyabona kuri mushasha muri twese. Uwatanguye guhabwa ijambo yabaye Claudine Karenzo. Mwijwi rituje cyane akoresha amajambo asanzwe kandi yumvikana. Claudine yavuze ko dutegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha kugira dutahure ingingo za 96 ndetse n'ingingo y'amajana 32. Yibukije ingingo y'indwi agace ka gatatu kayo masezerano muri protokole ya kabiri ahanditse ko umukuru w'igihugu atorerwa ikiringo c'imyaka 5 kandi ko arekuriwe gusubira gutorerwa ikindi kiringo kimwe gusa. Nta numwe arekuriwe kurongora ibiringo birenga 2. Kubijanye n'ingingo y'amajana 32 y'ibwirizwa shingiro yibukije ko iyo ngingo ihuye n'agace ka 10 k'ingingo ya 20 yo muri protokole ya kabiri y'amasezerano ya Arusha. Gutyo abarerekanye ko iyo ngingo itari ukwayo. Sherire yaciye amagarika kugira ntabandanye iciyumviro ciwe, amusubizamwo nk'umwana mutoyi. Nicabije ko Claudine arangiza iciyumviro ciwe agira ati: uku kwitoza kwa gatatu ntikwemewe n'ibwirizwa shingiro. Amajambo yiwe yakurikiwe n'agacerere kenshi. Naje ahondi ntangura gwarura nti ni ico ni kimwe ku busa. Ijwi ry'umukuru wa Sentare ryari ryamaze guhinduka hageze gw'ijambo Aime Laurentine Kanyana. Aime na Claudine bose bava Ingozi ariko ntibasangiye ubwoko. Aime ni umututsikazi mu gihe Claudine ari umuhutukazi. Agitangura kuvuga ari gusa byaciye byumvikana ko Aime adasangiye icumviro na Claudine. Ariko icyatangaje muri vyose ningera atajambo na rimwe rijanye n'amategeko yigeze akoresha. We yavuga ngo abari mu myerekano bakorana n'abafronderi. Abafronderi tubibutse ko ari abasendede FDD bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Akongera ko kandi imyerekano ikaze mu makaritiye agwiriyemwo abatutsi. We yaguma avuga ivy'amoko ku buryo
natanguye kwibaza ubwoko bwiwe bw'ukuri ubwo ari bwo. Ngo vy'ukuri ntaco yigeze avuga ku kibazo twari twabajijwe, ntaco yigeze avuga ku masezerano yarusha canke kwibwirizwa shingiro. Mu mutwe nca ndaharura nti kibaye kimwe ku kindi. Uwakurikiye gufata ijambo yabaye Pascal Niyongabo, nawe ni umuhutu ava mu Kayanza, intara yari muzo Nkurunziza yakunda cane. Naratangaye numvise amajambo yavuze, ubu nenda muzi nk'umuntu yubaha cane abakuru. Nta vyinshi yavuze, we yahagaze ku mategeko gusa. Kubwiwe ingingo y'amajana 32 y'ibwirizwa shingiro nta rusha na rutoyi itanga rwo gukora ikiringo ca gatatu. Yerekanye ko ijambo exceptionnel ryakoreshejwe muri iyo ngingo riterekeye ibitigiri vy'ibiringo, ahubwo ko ryerekeye ingene umukuru w'igihugu yatowe mu kiringo ca mbere. Acarangiza agira ati amasezerano yarusha yaratomoye neza ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo bibiri. Nanje aho ndi ntibibaye bibiri kuri kimwe. Uwakurikiye yabaye Benoit Simbaraki, umututsi yagenywe mu mwaka w'ibihumbi 2009. We amajambo yiwe cari igipfungu. Vyarumvikana ko adashaka kugwanya ikiringo ca gatatu, ariko kandi bikumvikana ko atagononokewe. Ibintu yavuga vyari bimeze nk'umuzingo utagiye yuja. Ntiyabaye nka Aime atavuze amategeko. We yaravuze ingingo ya 96 ariko ntiyacisha mu kanwa ingingo y'amajana 32 canke amasezerano yarusha. Vyageze aho Salvatore yumva ashavuye, aramubaza ati tomora aho uhagaze, ni ego canke ni oya. Benoit ntiyigeze atomora, vyarangiye ari igipfungu. Aho nti birabaye bibiri kuri bibiri. Uwa gatanu mu gufata ijambo yabaye Salvatore Ntibazonkiza, umuhutu yagenywe mu mwaka w'ibihumbi 2009. Niwe yari nararibonye kuturusha. Twese ivyumviro vyiwe twaravyubaha. Agitangura kuvuga yazinye ivyumviro vyerekana ko umukuru w'igihugu atarekuriwe gusubira kwitoza. Nawe aributsa ko ingingo ya 96 ihuye n'ingingo y'indwi y'amasezerano yarusha protokole ya kabiri. Ingingo y'amajana 32 nayo igahura n'ingingo ya 20 y'amasezerano yarusha. Aha yerekanye ko amasezerano yarusha yateguye vyose, ko amahoro yagarutse mu Burundi kubera ivyumvikanywe muri ayo masezerano, ko dutegerezwa kuyakingira bene ibwirizwa shingiro. Niho kandi yaca yibutsa ingingo y'umunani ibwirizwa shingiro ivuga ko atomora ko amatora ashobora gukorwa n'abanyagihugu bose canke agakorwa n'abaserukira abanyagihugu. Acarangiza avuga ati amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005 yakozwe n'abaserukira abanyagihugu kandi yugura ikiringo ca mbere ca Nkurunziza. Aho ndi mba ndaharuye nti 3 kuri 2. Siliveri abandanya agira ati naje mba ndashikiriwe. Nabanje gukora icegeranyo kigufi c'ivyari bimaze kuvugwa, nderekana ivyo Claudine, Pascal na Salvatore bari bavuze ari vyo bihuye n'amategeko. Aho narerekanye ko ikibazo twagira twige cari caramaze kwishurwa n'amasezerano yarusha mu ngingo y'indwi agace ka mbere. Narasubiriye ndashimangira ko twari dufise ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano yarusha, kandi ko ariyo twategerezwa kwisunga kugira dutahure ivyo ibwirizwa shingiro rivuga. Nuko ku vyumviro 6 vyari bimaze gutangwa, bene ntivyari vyemera kwitoza kwa gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Aho twari tugeze isaha 4 z'igitondo, umukuru wa Sena niwe yari aramukiwe. Umwanya wose twamaze tuvuga, we yari ku mashini yandika. Hamwe yaranafata telefone kumbure akandikira bamwe muri twebwe abagabisha. Agitangura kuvuga yaciye aja kumvo za politike. Uti dutegerezwa kugaba kubera tugira dufata ingingo ihambaye kuri kazoza ku Burundi. Niyo mpamvu nshigikiye kino kiringo ca gatatu. Nipfuza kubasaba ko twocita ikiringo kidasanzwe. Nawe ntaco yigeze avuga ku ngingo ya 96 canke ingingo y'amajana 32. Uti mu bisanzwe hari gukurikira ko duharira ivyumviro vyatanzwe kugira turonka aho duhuriza, ariko ntivyashoboka. Twari dufise ivyumviro ataho bihurira, kuko bamwe bakoresha ivyo amategeko avuga, abandi bagakoresha ivyumviro vya politike. Nuko tuguma ari 3 bashigikiye ko umukuru w'igihugu yitoza ubwa gatatu na 4 batabishigikiye. Inyuma rero y'isaha 6 umukuru wa sentare yadusavye ko tugira akaruhuko, ariko twagomye ku kazi.
nawe aca ariyugarana mu biro atangura gutelefona. Ntitwamenye abo yahamagara, twasubiriye kugaruka amasaha agiye ariko naho nyene birananirana ko twumvikana. Aha rero ngo twavuye twumvikana ko twobandanya bukeye kuva isaha 2 z'igitondo. Umukuru wa sentare we yatwemereye ko azoza azanye icegeranyo c'ivyo twashitseko. Isaha 1 y'ijoro niho twasezeranye. Silver Nimpagaritse abandanya intahe yiwe ati jewe nataha mu Carama mfata imodoka ndagenda. Ngeze kumutakura telefone irahamagara, nditaba nsanga Charles Ndagijimana yansaba ko ngaruka ku kazi. Ndamubwira ko bwije ariko arashimika ngo nsubireyo. Subiyeyo nasanze ari kumwe na Aime Laurentine Kanyana mu biro, niho yangabisha. Wakoze ibidakorwa, warahejeje guhemukira umukuru w'igihugu, ibi bintu birashobora kugukwegera bikomeye. Nk'umugenzi ndagusavye uhindura aho uhagaze. Aime nawe nyene ntakatagize ngo ampinduze iciyumviro. Nabaye nk'ububemerera ndabasaba ko hamwe bukeye bosubiramwe ivyo bahejeje kumbwira bakabivuga imbere y'abandi ko naje nzogerageza guhindura. Nashaka uko ndahava ndonke n'akanya ko kumenya ko n'abandi bariko babagira gutyo. Navuyeyo isaha 3 z'ijoro ndaranka ko bampa abapolisi bamperekeza. Ngeze muhira niho telefone yasubira guhamagara. Umugabo ntazi avuga ko akora mu iperereza ambwira ngo muriko murakenera kuri kazoza k'igihugu. Ndamubajije uwo ari we aca arazimya. Mu nyuma narahamagawe n'abandi benshi bampanura nk'abagenzi, ariko hose nkagoma mbaza wababwiye ivyo twavuze ariko bakamenya inyishu zidatomoye. Nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro niho nahamagarwa n'uwundi we yavuga ntera ubwoba arakankama arantuka. Narumva ko ijwi ndarizi nca ndamubwira nti muri henze generale. Nawe nyishura ngo ninde yakubwiye ko ndi generale? Aca arazimya. Agira ati ndazi neza ko yari generale Ndakugarika, umugenzi w'umukuru w'igihugu akaba n'umugenzi wa General Adolphe Nshimirimana. Aho niho natahuye ko ibintu binkomeranye. Nca ndahamagara Charles Ndagijimana kugira ndamumenyeshe iterabwoba nariko ndagirirwa kandi ko ibanga ry'umwiherero w'abacamanza ryamaze kumeneka. Ico gihe numvisha Charles adatangaye, ahubwo nca numva umengo na wa mugenerale bari kumwe. Iri joro naragerageje kuryama biranka, isaha 10 z'ubuca nca ndimura umuryango ndawujana aho bita kuri centre communautaire Mwirohero iruhande y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Iyi ntahe ya Silver Nimpagaritse tukaba tuzoyibandanya mu kindi gice ciwe ca kabiri, aho naho yabandanije kuvuga vyinshi vyakurikiye ndetse n'ingene yagumye aterwa ubwoba ndetse n'ingene yahungishije umuryango wiwe. Reka intahe ya mbere tube tuyisoreje ngaha. Mwese Imana ibandanye kubarinda. Mushende subscribe canke sabone niba mutari mwafyenda ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'amakuru dushikiriza kandi mubisangiza bagenzanye aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa navyo mu bambere. N'Umuhoza TV rero Imana ibahezagire.